mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose kaze mu biganiro bya ni Olivier na Nathalie nizere ko meze neza kandi Yesu abandanya abirura Yesu abandanya bagira neza kandi turashimira abo bose batwandikira abo badutera intege abo baturemesha abo badusengera abo badushingira intahe nukuri ni byiza kumva yuko utari kuratse urabiba mu bugaragwa ariko uri kurabiba mu bantu bumviriza kandi baha agaciro n'ivyo uri kuravuga rero Imana ibibahezagire mwese turagomba kubandanya kuri ivyo biganiro twari tumazemo iminsi aho turiko turabona ku bantu b'abavyeyi yaba arabapfakaye canke abari divorce canke abatawe canke abafashwe ku nguvu maze bakirotruva bariko bararera abana ari bonyene abo nabo twarabonye impanuro tubahaza ijambo ry'Imana ma conseil pratique ariko aussi kuvugana n'amapiège yakumbure bashobora kwevita n'ingorane zitandukanye mu buryo rusangi twarabonye n'intayi z'abantu batandukanye abantu Imana irikiragira neza abantu Imana yiyeretse mu bihe bigoye mu bihe bibabaje ariko bakavuga yuko vy'ukuri n'abantu bari hanze babashingira intahe cyane bababone yuko ari abahizi kandi vy'ukuri n'abahizi rero Imana ibahezagire dusubiye kubaha kaze kandi turizera yuko n'ikiganiro cy'uyu munsi turiko tugerana na Nathalie kisubira kuza kubahezagira uyu munsi rero Imana ishimwe cyane Nathalie nagomba ndamubahe abaramutse abandanye atubwira kuri ku ngorane cyane cyane abantu iyo bariko bararera abana bonyene warigeze kumbwira ikintu cyo kuviva par procuration araza kukidusigurira icarico hama reka ndamubahe nongere kubaramutsa n'ukuri bimwe bivuye ku mutima ndabashimiye cyane ko mwama mudutega amatwi kandi munadushigikira mudushimira mudufasha munadusengera cyane cyane nk'uko Olivier bivuze twari tukivuga ku ntambara abavyeyi cyane cyane ibyo twumvise byose n'ivyo abavyeyi bari bose bashobora gushikirwa nabo bashobora gushikirwa ariko ni en particulier abibana abarera abana bonyene ico nashaka kuvuga kuri no munsi nuko hari gihe ubona ko ubuzima bwawe ari échec urumva warapfakaye harimo sorte d'échec entre guillemets bivanye n'amasa y'abantu iyo wahukanye iyo ufise umwana utigeze wubaka iyo wafashwe ku nguvu na hataba ari kosa ryawe quelque part baje basa nk'umenga barakononeye ubuzima n'ibindi bisigura yuko wishira ko uburemere bwo gushaka kw'abana bawe babaho neza kubera batubwiye twibeza yuko umwana aregwa na se na nyina kandi nivyo muri rusange nivyo mugabo twibagira ko la troisième personne ari uwa mbere dayo yatezwa gubaho uwa mbere ari Imana ushobora kuba ufise umuvyeyi w'intore ufise n'umupapa w'umama w'intore ariko abana bakakunanira murabizi ko vyama vyashitse suko rero ufise umuvyeyi asa nk'umenga arabibona canke n'umumama n'umupapa bari kumwe ko abana bazomera neza ce n'est pas une garantie twama twabibonye mugabo ico twama twibagira muri ico giharuro nuko iyi Imana ihari ibibazo ntibizobura ntibireka kugutera mugabo ntibisigura yuko utabona ukuremeshwa n'Imana utabona inyishu zivuye ku Mana rero kenshi umuvyeyi yibana wenyene canke umuvyeyi yanakomeretse kubwibana kwenyene hariho example na Olivier yavuze ati hari naho n'abavyeyi usanga mu rugo umwe umenga ni werishaje ya education y'abana nkuko umenga ngo undi yarabitaye yego bataha mu nzu imwe mugabo vy'ukuri franchement numwe biraba canke aussi ugasanga umwe aba mu mahanga ntibahukanye nta ngorane y'imibereho bafise ariko kubera impamvu za geography umwe abahanze undi akabana n'abana mu rugo bisigura yuko ari uwo umwe gusa ategezwa kurera abo bana wenyene rero acishira ko press uburemere bwati aba bana bategezwa gutera imbere ukaca usanga aranaremereye abana kurusha en fait deja kubarera ntivyari vyoroshe ariko ntuborohereza kurusha waragize rero ingorane yuko mu buzima zagushikiye wapfakaye bagufashwe canke wibana canke babona ko wibanye bagusuzugura abantu bavuga ati il est hors de question ku mwana wanje aca mu vyo nabonye kandi ni civuto ciza ni vyiza apart ko atari umwana afise responsabilité yo kubikora ni Imana yo mwijuru rero kenshi abavyeyi muri rusange barashira ko abana uburemere bw'ibibazo batigeze bakemura
batigeze bakemura mu buzima bwabo. Warakomeretse uti no umuntu ntashaka gukomera gutya, warakenye ntibishoboka ko umwana wanjye azokena kuko ubukene bwarambabaje kandi n'ibyo burababaza. mugabo uwo mwana akashika muri situation atazi icyo wowe wabayemo, atazi experience wabayemo, c'est vrai qu'il faut pas ko ayibamwo, mugabo ukaca usanga uramubundikiriye. dufate nk'ivyerekeye amahera, ugasanga waragize ibakwe, warakoze, waronse amahera, uciye umubundikira ku buryo umwana aba umwana w'agafyinyi. hari n'abandi usanga baraciye mu ngorane, ugasanga barabiciye ababo, baragize ingorane. ni umwana w'imfuvyi yacitse ku icumu, yabona uwo mwana we ati uyu mwana nzomuha byose, afataga mucikira ikigirwamana ati uyu mwana niwe buzima bwanje, ugasanga uratangwa no kwatura ngo uwo mwana n'ubuzima bwawe. bene data, ubuzima bwacu ni Yesu Kristo. igihe ntahura ko no mu rugo Olivier atari we buzima bwanje, byaranduhuye kuko nasanze na Olivier atari n'umwana adashobora kuzuza umutima wanje, kandi yavyipfuza kandi intellectuellement afise ubwenge bwo kubikora. ariko umenga tugasanga iminsi ya mbere tuko tuvugiye umwe avuga igishinwa undi akavuga ikidagi, kumenga turakuze twari kuzuzanya. no ntitwuzuzanya bene data, ni Imana itwuzuza hama tugashira hamwe. nico gituma ngoma ngaruka ku Mana, niyo urufatiro rwacu, niyo soko y'ubuzima bwacu. rero abo bana rero kenshi muri rusange tuba dushaka kwevita ko bakora aya makosa yacu, niyo tubakora nk'abadevoir. usanga twavuga ndagusavye kubera iki ubona rya nkoni y'abavyeyi canke yashobora rugira uheze utashoboye kuheza iti yuheza ye école de médecine canke école d'économie canke université licence nariko mfise akazi keza simba ndiko ndacumukura. ugasanga tu vis par procuration, uti wamwa ntukagire gutya, ugasanga n'ivyo umwana yipfuza vyari vyiza kandi Imana yanamuremanye da. uranse yuko anabijamwo kuko ushaka kubanza gukiza umutima wawe imbere yuko sinumukitima wawe ushaka refaire ton histoire au travers de lui. ico kintu hereje ko nico hari gihe umuvyeyi yumva umenga parcours yiwe bayiciriye hagati, akaca yumva yuko umenga mu mwana wiwe umenga ni second chance, ni rindi bakwagiriwe yo kugira ngo abandanye. rero akaca agerageza kurectifya ibintu vyose atashoboye, mugabo akabirectifya mu mwana. aha kumbure hari akantu k'agakebuzo gato y'umuntu yotanga. nagomba kubabwira ngo umwana wavyaye c'est une personne à part entière, n'umuntu akwije ijana kwijana. ni umuntu Imana, mwibuke igihe turiko turavuga ku vy'abana twaravuze yuko n'abamisiyoneri Imana yarungitse. abo bana rero bagize ibakwe y'ukwatereza mu buzima bwawe. urabona ni nka kujya kw'abamajusi baje bariko bararondera Yesu, cufati yaba ari wowe wakiriye maze ukaca uvuga uti ivyo vyo gukurikira inyenyeri no kurondera uwo mwana nimubivemo, hari ikintu gikomeye cyo kurima. rega n'uwo mwana niyakora azokenera kurya, reka mugende mu vyo kurima. rero abana nabo bamisiyoneri baza bakadodora aho turi. iyo badodoye aho turi ni ukuvuga tukabavyara, rimwe na rimwe hari igihe tugomba kubatwara muri misiyo zacu tutarangije tutashoboye. ni byiza yuko wama wibuka. narababwiye hari n'umuntu yigeze kunyandikira arambwira ati kiya kintu cyarankunze ko wigeze kuvuga cyangwa mwavuze muri ko munavuga yuko ari abamisiyoneri Imana yaduhaye kuvyara, ariko ati kuva ndavyumvise ndiko ndasenga kugira ngo ntahure misiyo abo bantu baba mu nzu yanje bitwa abana banje yabahaye kugira ngo ushobore kubakoca kuba motiva bagendere muri ivyo sans pour autant yuko ndabadeturna ngo baje mu zanje. murumva ivyo biragoye gose, biragoye kuko burya nitwavuga ku bintu vy'ibikomere kumbure abantu bazoshobora kubitahura. hari amayishe usanga barabayemwo ukaca ugomba reisite y'umwana umenga ari revanche par rapport y'abantu bose bigeze kugusuzugura cyangwa kutakwemera kugutwenga, ukamenga uti ubu rero ngira ndabemeze. wumve nturi kurabemeza. uyu mwana ari muri misiyo yiwe, nibyo success yiwe n'iteka ry'abavyeyi naryo nk'uko ari iteka avantu y'Imana. ariko nagomba kukubwira ngo ntaco ariko arakora kizoza cuzuza ikinogo cawe ivyo utarashikako. ni naco gituma rimwe na rimwe
usanga hari ababyeyi usanga bari dure ku bana babo usanga babakarira rwose yaba yumva yuko atari yarahotora ndibuka impanuro umubyeyi umwe yigeze guha uwundi aramubwira ati mubyeyi erega uwo mwana wawe afise imyaka 8 mugabo ugomba gutereka umutwe w'imyaka 30 ku mutumba w'umwana afise imyaka 8 umve hari n'igihe rero abana tutemera ko bagira amaherere umve nawe ukuze uracagira amaherere nibaza ko kenshi rero batinya kurusha kuko deja l'erreur yo mu buzima bwabo iracahari cyane iracakoma induru amaca bavuga bati urayinyibukije ofo ntahanye umwana ashaka kwihana ngo ntaze gukora rya kosa yakoze rwose ni ibyo nyine ni bya bindi erega abarundi bavuga ngo umuntu ntatinya ishamba atinya icyo barihuriyemo n'ibyo urafise ingene ugomba guproteja gusurproteja uwo mwana ariko ndagomba kukubwira ni byiza intention ni nziza ariko kenshi la manière uburyo ubikora niho usanga cya kintu twavuze rwa runyoni runini rwataye amagi yago rureka kubundikira ngo rwabana n'inzovu inzovu iravuga iti ikinyoni kiri ngaha kirashobora guta n'ukuri nta mutima kigira reka jyewe ngende mbe ndayabundikira maze kirayaturitsa hari igihe ugomba gukora ibyiza mugabo ugasanga uri kuraturitsa amagi wari uhamagariwe kubundikira mu bundi buryo rero naha rero iyo turi ko turavuga kubaho pa procreation uca usanga umuntu ariko aragerageza kwantisipa cyangwa guprojeta avenir yiwe maradresse ziwe amayerere yakomese ukwihenda kwiwe akagerageza kubishyira mu mwana ku buryo niyo ariko arakorije umwana ntakorije ibyabaye akorije toute son histoire urumva rero future urumva umwana rimwe na rimwe akumva yuko impanuro uri kuramuha ibihano uri kuramuha bitari proportionnel na gatoyi n'iki rero nicyo gituma ari byiza yuko umuntu akira ukabandanya muri uko kurera umwana ukavuga uti mwana wanjye ni ukuri ndazi yuko mbere ubwira imana mana yanjye mu kurera uyu mwana erega novuga nta experience mfise kuko iyo turi ko turavuga ngo experience yo kurera burya hari experience z'uburyo bubiri hari experience novuga generale ingene uvugisha abana n'ingene ugira iki mugabo hariyo experience abavyeyi bose tutagira peu importe umuvyeyi wari we ni experience y'umwana wawe mu mwaka agezemo no mu vyo agezemo kuko nkuko mwabibonye abavyeyi mufise abana bose ntibameze co kimwe rero uko urera mukuru siko mutazomera ibyo uha mukuru si byo mutoya azogira nicyo gituma rero ari byiza icyo gikomere kugikira ubwo bwoba kubukira maze ukiga yuko n'umwana hari amakosa azobamwo ukamukosora wibuka yuko akiri umwana hari ibintu atazi hari ibintu ataramenya nashaka no kongereza dayere icyo nubwira ahubwo n'abana cyangwa abantu baba bararezwe n'ababyeyi swate bari imfubyi swate bahukanye swate en tout cas des mères célibataires ou des pères célibataires hari igihe wiro tuvuga avuga uti papa cyangwa mama yakureze yari igikoko ati ntibishoboka ntigeze anyumviriza en fait si ukutakumviriza ibibazo yari afise nibyo yumviriza kurusha wewe rero kuko utabona uburemere bw'ivyo yari arimo wacu wipersonel personnellement kuko hari igihe urengegwa hama nayo ntabamwe nti amanorme y'isi na culture iduha ugasanga baracagwana navyo nawe ugasanga ntuvyumva uracari muto rero nashaka umuntu wese iyo bararezwe n'umwana n'umuvyeyi ari muri ico kibanza asabe atahure uwo muvyeyi yamureze amwumve amutahure kuko hari igihe ugenda n'ibikomere ukibaza ngo ntibigeze ukundwa uwo wundi nawe ari de l'autre côté arakavuga ati ahubwo ingene nagukunze ntushobora kwibaza ingene j'ai perdu beaucoup de choses ingene nakwisacrifier ingene nagize gute ingene natabaguritse ku bwawe nico cama kinyibutsa yuko le sacrifice ya Yesu nikwiye kurusha sacrifice y'umwana w'umuntu kubera igihe Yesu azoguhumekera ngo ugire un certain sacrifice peut-être ukora akazi kurusha kariya cyangwa ugira ibicanga kurusha ibindi biriya ibintu ubona ko se kamama certain sacrifice ubanza ubikorera Imana ntubikorera umwana w'umuntu kuko umwana w'umuntu nta kwinspira neza
ubu naratahuye bene data naho tubana na Olivier ni byiza ko nsaba ko mwemuyera duhumekera kugira ntitugire de sacrifice par rapport à nous-mêmes ni par rapport aux enfants kuko nzi ko icyo Imana izonsaba le sacrifice Imana izonsaba nzobona ko kiremereye kameme kizokwama kizana ivyamwa mu buzima bwa Olivier no mu buzima bw'abana rero kenshi turireguza ati nous avons fait des sacrifices pour les enfants oya abo kibabaje nuko baca bava no mu nzu baragenda bakaba ntibabakibana mu myaka iza ntibazo so kubana natwe uko umwana n'uva mu nzu rero ukaca usanga umenga urasigaranye un vide pour qui wevesishije cyane ukaca uturuva aranagiye kandi yagiye umenga ntanagushimira y'ivyo wakoze kubera iki no ubanza gutahura ko ico gikorwa cari c'Imana yuko ari we yagushizemo uwo mutwaro wo gukoreje kwigwa à la hauteur de Dieu aho rero nagomba kuvuga ikintu cyo kugira ekilibre novuga mu kurera abana kuko kenshi hari abana bamba abavyeyi iyo bariko bararera abana usanga bariko baravuga bati il faut kwaba umugabo il faut ko ndamutegura pour son avenir umve c'est une très très bonne chose ni vyiza cyane ariko nagomba kukubwira ngo ni vyiza no kwibuka ko ari umwana kuko nutamuha umwanya wo kuba umwana azogerageza kuba umwana yabaye umugabo sinzi ko mubitahura ni ukuvuga uburyo uri kugerageza ngo warefureshise nk'umugabo nk'umugore akuze hama yakwiza 40 azogwira amakomportema y'ubwana kubera iki atigeze agira hariyo manke afise muri we akeneye urumva hariyo manke ndazi yuko hariyo abagore hariyo abagabo rimwe na rimwe babwira abo bubakanye bati ni ukuri nari nzi yuko ngize mariage umugabo wanje cyangwa umugore wanje azondorota ampe kanya kukuba nanje umwana ntigeze mba azobe mama azobe papa urumva azomfinishe urumva kubera iyo manke yose irakuratrapa importe imyaka ubufise ni vyiza rero guhimanura umwana kuresponsabiliza umwana ariko nukurika umwana akaba umwana ukarika umwana akihenda ukarika umwana agaswata maze ukamukosora ivyo vyose acamwo ugatahura ikintu cyose ngo ni cyiza mu mwanya wacu nibaza ko n'uburyo n'abana twibaza ko batazi ubwenge ariko baranaturaba rero nk'uko twabivuze kare hariho umubyeyi yaturungikiye intahe aradushingira intahe ati twarabonye Imana n'iki byose rero bavuga no mu kirundi ati bono ngo wibuhetse ukigisha uri mu mugongo c'est aussi valable pour les bonnes choses umwana arakuraba akakobserva iyo azi ko wibana wenyine azokubaza ibibazo mbe kurikije tutabana kwiki papa atari ngaha kwiki mama atari ngaha vyagenze gute ugasaba Imana ikaguha amajambo akwiye ariko akabona ingene wifata akabona ingene uri digne hari abavyeyi benshi hari abadayora abastar benshi ba basket americain babirabure barezwe na banyina gusa igihe cyose aheje kuronka amakupe vuga ati ndashaka gushimira mama ngo kuko narabonye yuko mama yabaye intwari yagize gute akavuga ati ingene mama yagwanye sinshobora na jewe kutagwana kuko narabibonye donc iyo maze kuba icitegererezo ukareka kuviva par anticipation ukavuga uti Mana jengira mvive au jour le jour ta grâce me suffit ubuntu bwawe bw'uno munsi burampagije Mana ndakwinginze uyu mwana abone wewe biciye mu buzima bwanje apana kubona jewe abone wewe hari abantu benshi hari abavyeyi hari abana benshi bagaruwe mu Mana kuko bibutse ingene mama canke papa yasenga naho umwana aja kure ariko icumu bivemwo cijambo ry'Imana ntikibura rero nashaka guhagarika ngaha n'ukuri Imana ahamana irisengesho narisenga non pas pour seulement ses parents bibana bonyene ariko nivyo barabikeneye nabo mugabo Imana arasengeye umuvyeyi wese ari ngaha ariko rumviza ano majambo ndakwinginze utuvure kubaho ubuzima mu buzima bw'abana bacu ndakwinginze uduhe ubwenge bwo kubareka ngo wowe nyene ubarere biciye mu buzima bwacu Seigneur donne-nous de lâcher prise ico kintu turagikeneye ndasabiye umuntu wese yo baremvye gose muri iyo dimension yige kubona ikiganza cawe gikora mu bana babo mu bana bacu kandi urabikora kandi urabishoboye data duhe Seigneur de rester ferme mu kwizera yuko iyavuze ko itazoduta
ntizoduheba ko muhemu yera yitwa le consolateur aze guhoza imitima yacu Mana urabishobora ndasabye ko ubwiza bwawe bumanuka muri aka kanya kuri uwo muvyeyi wese aragifise agahinda yarakeneye kubohoka yarakeneye kuruhuka no kwikura kw'iyo mitwaro yose yishizeko yabaye umugabo umugore ndagusavye Mana umufashe umubohore abe umwana dabora imbere yawe Mana yongere abe umuvyeyi wipfuza kwaba kuko ntiwihenze kwabo bana bamuva mu nda ndabigushimiye kuko uri Imana y'ukuri kandi ya Mana ibandanye ikora ibitangaza ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza bivanye naho muri